kuno musi ikete rya 9 Rusama umwaka wa 2023 Ubushikiranganje bw'ino hagati mu gihugu itambere rusange n'umutekano bw'imviro ugendera kigo kijejwe imbibe akaba ari naco kigo gikora impapuro z'inzira laissez-passer Passeport izindi kugira twirabire bikorwa kungene biriko biragenda murazi ko hari hamaze imisi umwidogo abene kigo bavuga yuko Passeport basabye inkaratasi z'inzira basabye bigoye ko bazironka twaje kugira turabe ibikorwa kungene biriko biragenda ko muri uko twavuze yuko mu ntango z'ukwezi kwa kabiri zo nkaratasi zo azabonetse harabayimwe akabazo gatonya nizaboneka ku gihe mugabo uno munsi no humuriza abarundi bose kw'inkaratasi z'inzira udutabo twari twatumye hanze twashoboye kuboneka ubatanguye gukora kandi ku murindi ushimishije ukuvuga ko uno munsi nasanze bariko barakorera abantu basabye mu kwezi kw'icenda ku mwaka wese abari hari abasavye bose hamwe abamaze kuriha twasanze bangana 11 hakaca haba n'abasavye amarandevu batarariha bangana hafi 40,000 abo rero twasanze ko bishoboka ko izo nkaratasi bazibaha zo Passport cyane ko nizo bari zabuze birashoboka ko bazibaha mu nziza bumvikanye ko batangwa gukora n'imiburiburi 500 ku munsi kugira abari bafise imyitwarariko igabana mugabo rero twasanze kandi hari n'ikindi kibazo cy'abantu bakoreje Passport aho Passport twasanze yarakozwe amaze imyaka 2 amaze umwaka yumvikana ko hari abasaba izo nkaratasi batazikeneye cyane rero dotera kamo ko abantu bose basabye inkaratasi z'inzira Passport cyane kugeza ku itariki 16 z'ukwezi kw'icenda umwaka uheze kwizo nkaratasi zose zakozwe zihari baze kuzitora ikindi twasanze nuko bariko barategura neza kugira amarandevu batanze nabo bari bahaye isango ryo kuza kubihirako ryo mu kwezi kwa 11 niho bari bageze cyangwa gutora izo nkaratasi kumvikanye ko baca duza umurindi wo gukora ku buryo nibyo banabihindura nabyo nyene mu ndwiza bazobaha yandi marandevu bakureko nk'amezi 3 cyangwa 2 ukuvuga ko bari yafise randevu yo mu kwezi kwa 11 aho bari bageze no munsi birashoboka ko iyo randevu bishoboka gashika mu kwezi kwa 6 cyangwa ukwezi kw'indwi kugira tworoshe ivyo rero biraba abene gihugu bose kuvuga ngo nukurara ngo munzi bikorwa n'imashini kandi mu mitsi mu ndwiza bazotangura baronke ama message tumwa ubereka itariki babahinduriye ico kirashoboka kandi zovana n'umurindi wo gukora bazoba bari koko twumvikanye ko baca bakora ijoro n'umutaga kugira abene gihugu baronke inkaratasi zabo tucambere ca kabiri hariho abantu urumva ko wasavye akaba kamuha randevu mu kwa 6 naho bakora kwa mezi 2 n'ubundi kingaruka mu kwa 4 mugabo gasanga yasavye atavuze neza ikibazo afise kuko abantu bafise ibibazo byihuta n'ibibazo by'ingwara cyangwa abanyeshuri baca ku ishuri hanze cyangwa ikindi kintu gisaba kwihuta kumvikanye ko abende gihugu babikore ubugwa neza bandikire umuyobozi mukuru w'ikigo komiseri general bamusigurire neza ko bafise ibintu byihuta bijanye nibyo basabiye iyo Passport kwa abantu bihuta cyo tuvuga rero uti nk'umuntu afise ibibazo cy'ubugwayi uwo muntu bamworohereze kuruta yandike amwandikire ikete ntiyandike kuri WhatsApp kandi ntiyandike kuri Facebook ntiyandike no kuzindi mbuga ngurukana bumenyi kuko benshi barayitirira komiseri general atari bandike ikete n'intoke baze barishire ngahanya muri secretariat kumvikanye neza ko ayo makete acaha inyishu n'imiburi mu bisibiri Passport ibonetse umugabo byumvikane neza nugusigura neza igituma yihuta nimba ari umugwayi ashaka kwivuza nimba ari umunyeshuri cyangwa ikindi kintu cyose cyotuma yihuta bagishire